Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Na amakuru tuza kugaruka cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politique be nibejeje kubera mu gisagara ca Bujumbura aho imiduga y'umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye ihejeje kunyura. Vyose turaza kubigaruka ko ni mu gihe muri zangendo umukuru w'igihugu nyene cyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri no minsi mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi. Kuri no munsi yagombaga kuza mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ubu rero hari itangazo ryari ryaraye rihawe bamwe mu bakomeye cyane kandi baba mu mugambwe CNDD-FDD aho hari harimwo ibigira biti abagumya banga twese kuva ku ndongo z'umugambwe ku mutumba gushika mu nama shingiro abakonseye Cornel bose kuva ku mutumba gushika kwa nyumba 10 abakatre bose abagenywe na part de clé ordonnance arrêté décision n'ibindi abahuza bose ku mitumba forum des femmes ndetse na forum des jeunes. Ni mu gihe nta mugumya banga numwe kandi ngo yarakenewe kuzosangwa muhira kiretse uzoba ari ku musego. Mu gihe kandi bari banatangarijwe ko umwe wese agomba kwitaba atampuzu y'umugambwe yambaye kandi yambaye ibisanzwe nk'uko vyari vyatangajwe kuri uno nk'uko vyatangajwe mw'ijoro kuko vyari kuba uno munsi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akagendera abatuye mu gisagara ca Bujumbura nk'uko amaze iminsi abikora mu zindi ntara zitandukanye. Ni mu gihe rero hari byinshi biriko biratangazwa n'abanyagihugu cyane abafise ivyo bakorera abarangurira ubuzi bwabo bwa misi yose mu gisagara ca Bujumbura nk'uko tuza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye cyane vyatewe n'irikete ryaraye ryanditswe mw'ijoro ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagombaga kuza mu gisagara ca Bujumbura ntuze gucikanwa. Ni mu gihe ibintu ngo byangaye cyane mu kigo NPL abagize urwego rwa conseil d'entreprise mu kigo cy'igihugu cyo gutegekaniriza kazoza abakozi n'amasanganya y'akazi NPL baratabaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye gutabara vyihuta ibintu bitarayangara mu kigo NPL kuko umukuru w'ico kigo Anastase Jean ashobora kwicwa umwanya n'umwanya bikozwe n'utwara igisata cyo kumenyesha amakuru Manirafasha Joseph. Nkuko kandi biri mwikete ry'abagize urwego nshingwantwaro banditse kugenekerezo ya 2023 mu kakaro uyu mwaka w'2024 umuyobozi w'ubutunzi DAF ariwe Lieutenant Colonel Ndayisaba Francine ngari kwisonga ry'abatembagaje ikigo ONPR kuko ngo akora ishashatse haba mu guturbika mu kunyonyeza no gutera ubwoba abakozi yishimikije igitinyira afise kuko ari akadasohoka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ngo naho bamutabaza ngo ntaco ngazobafasha ngo kuko yarivugiye ko abakora nabi bahinduka badahinduka bazokorana kuko ngo bose bakora nabi. Ni mu gihe rero bamwe batabariza uyu arongoye iki kigo ariwe Anastase Jean kuko ngo ashobora kwicwa umwanya n'umwanya nk'uko amakuru ajeje kudushikira. N'ibindi vyose rero birabana n'ibiriko biravugwa muri kano kanya yoba ibyabaye mu gisagara ca Bujumbura cyane kubera urugendo rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'ibiriko biratangazwa n'abandi batandukanye. Vyose ntuze gucikanwa ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kandi ubisangize bagenzi aho bari hose. Ni Umuhoza TV rero nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Uti hari imyidogo iri mu banyagihugu kuri no munsi igenekerezo ya 29 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2024 ngo mu gisagara ca Bujumbura bategetswe kugara aho bakorera bakaja gusanganira umukuru w'igihugu nta mirimo ngo yariko iranguka mu gisagara ca Bujumbura nkuko tubisanga ku rubuga rwa King Umurundi. Amazu yose y'idandarizo yari yugaye abanyagihugu bategetswe kugaraho bakorera kugira baje gusanganira umukuru w'igihugu General Neva mu rugendo arimo rwo kuzunguruka igihugu cyose aho kwigenekerezo ry'uno munsi byari bitegekanijwe ko kandi agendera igisagara ca Bujumbura nkuko vyanabaye. Nkuko vyashikirijwe n'abanyagihugu bidoga ngo kuva mu gatondo kuno munsi gushika isaha zanatu z'umurango guhera hagati mu gisagara centre ville amazu yose y'idandarizo yari yugaye. Ivyo bikaba vyaruko kandi no hagati mu makaritsiye y'amazone agize ico gisagara nko mu Bwiza, Kamenge, Kinama ndetse n'ahandi aho n'amasoko yugaye.
abapolisi bakaba baguma bacunze ko atamunyagihugu n'umwe yugurura aho akorera. Imyidogo yari myinshi mu banyagihugu bafise aho badandariza babujijwe kugurura canke abaja kurondera utwo bagura. Bavuga ko badatahura impamvu yotuma bategekwa kugara amazu yabo kuko ngo bibashira mu ruhombo runini. Bakabona ko urugendo nk'urwo ahubwo rutotuma abanyagihugu babuzwa kurangura imirimo yabo kuko umukuru w'igihugu bariko areba aho yashikanye igihugu. Bamwe mu bagize ico batangaza bagize bati turabajwe cyane no kubona abapolisi batubuza kugurura aho dukorera ngo tuje gusanganira umukuru w'igihugu mu gihe ubuzima buzimvye cyane, aho kugira turonke ico dufungura dutegerezwa guca udufaranga twa buri munsi. Abategetsi bacu ntibiyumvira ku buzima abarundi tubayemwo ngo muri kino gihe. Ivyo biruka kandi mu gihe ejo hahise abarongoye abandi mu mugambwe CNDD-FDD mu gisagara ca Bujumbura bari baraye bararitse abanywanyi bo mugambwe kuja gusanganira umukuru w'igihugu ata numwe asigaye muhira, ariko benshi bagatangazwa nuko n'abatari muri uwo mugambwe baca bategekwa guhagarika imirimo yabo ya misi yose ibatunze n'imiryango yabo. Bamwe ngo bagasaba ko ingendo nk'izo zotunganwa neza kugira ngo abanyagihugu ntibaburagizwe mu mirimo yabo ya misi yose nk'uko biriko biratangazwa. Ni mugihe kandi bamwe batavyumva kumwe n'aba bariko baridoga kuko ngo kuva na kera mu mico n'akaranga vy'u Burundi aho mwamagendeye yarakigwa ngo yoba uri mu mugambwe n'utawurimwo bose bategezwa kuja kumusangana kuko ngo ni Sebarundi. Aho rero nawe ngo ni benshi kandi bategezwa kuba barimwo. Iyo si ingorane kuko ngo nimba ubuzima buzimvye niyo mwanya wo kuvyirabira kuri tele. Ngo Valens Ndayishimiye nawe akagira ico abikoze ko gusa iyo myidogo ntiyarikenewe nk'uko bitangazwa na bamwe cane cane bashingiye kuvyo aba bariko baridoga bariko barashikiriza. Ni mu gihe uyu nk'uko yavyivugiye ngo ko umukuru w'igihugu arico gihe co kugendera igihugu cose akaraba ingene ubuzima buzimvye, bamwe batabibona nk'uko wewe abibona. Bati n'ubundi we aguma avuga ko vyose mu gihugu c'u Burundi bihari, ko ata na kimwe kizimvye kuko ngo abanyagihugu bafise amahera menshi ashobora kandi gutuma babaho. Ariko we ngakibagiza ko yitangarije ko afise ibigega vyuzuye imyaka mu gihe abanyagihugu bato bato bobo bariko bararira. Ni mu gihe kandi hari inkuru yatangajwe kuri uno munsi. Ni mu gihe hari abakozi bari bamaze amezi ashika 3 badahembwa, abo bari basabwe kuronswa imishara yabo. Akaba ari abakozi bari barwiyemwo abaganga bakora ku bitaro vyitiriwe Amahoro biri muri quartier Birimba ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge. Ni ibitaro vyegamiye ishengero Anglikani, bikaba kandi birongowe na Dr. Diomede Niyonizigiye. Abakozi bashikiriza ko amezi yaragiye gukwira 3 bataronswa na 10 ku mishara yabo. Baheruka umushara w'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'2024 bakabazwa nuko ababarongo atanyishu ihumuriza bigeze babaronsa kuri ico kibazo, mu gihe cegera cy'urongoye ibitaro Dr. Norbert Ndayiragije we yariko abandanya guhembwa neza. Abo bakozi kandi ngo ntibatahura impamvu batariko bahembwa amafaranga bakoreye, aho bariko basaba kuronswa imishara yabo kuko ubuzima barimwo butebwo bahaba mu gutunga imiryango yabo canke kuriha inzu basanzwe babamwo. Tutibagiye kandi kwiyunguruza kugira batonde ku kazi n'utudeni bafashe mu mabanki atandukanye dutegerezwa kurihwa ku gihe. Vyose bikunyurwa n'ubuzima butera buzimba mu gihugu. Inyuma rero yaho batabarijwe, abakozi bakorera kuri Hopital Amahoro uri muri quartier Birimba mu gisagara ca Rumonge bari banditse ikete kandi bagabisha umukoresha wabo ko bagiye guhagarika akazi guhera kuri uyu munsi igenekerezo ya 29 ku kwezi kw'indwi mwaka w'2024 kuko nyene amezi yaragiye kuba 3 bataronswa imishahara yabo. Muri iryo kete yari yashizwe abona ku igenekerezo ya 16 ku kwezi kw'indwi mwaka w'2024 abo bakozi bagaruka ku bibazo bibugarije mu miryango yabo kubera iryo cerwa ry'imishahara, harimwo amadini bafashe mu banki atandukanye ategezwa kurihwa buri gihe. Kuri uno munsi rero nk'uko bishikirizwa abakozi bo kuri ibi bitaro Amahoro turiko turavuga ko bahavuye bahembwa umushahara w'amezi 2, ivyatumye batagihagaritsa imirimo nk'uko vyari bitegekanijwe ku igenekerezo ry'uno munsi ya 29 ukwezi kw'indwi mwaka w'2024 ikete ryo kugabisha baheruka kwandikira umukoresha wabo.
abakozi bakaba ariko barashima ariko bagasaba umukoresha wabo kwikubita agashi akabahema kugira bikenure mu miryango yabo. Twibutse ko ivyo bitaro vyegamiye ishengero Anglikane nk'uko bitangazwa n'aba bakozi bakorera ibi ibitaro. Ni mugihe kandi kuri uno munsi bivugwa yuko hari ibara ryaguye. Aha akaba ari muri komine Mutimbuzi muri province ya Bujumbura, aho mw'isaha 3 z'agatondo kuri uno munsi igenekerezo ya 29 ku kwezi kw'indwi mwaka wa 2024 hari ikiziga c'umuntu cari gejeje gutorwa. Ico kiziga catowe ni c'umuntu w'umugabo w'imyaka yobiri hagati ya 35 ndetse na 40, kikaba catowe mu ruzi Muzazi, ni ukuvuga ku mutumba wa zone Maramvya. Ubwinodoro w'ico kiziga ntiwashotse umenyekana. Nkuko abatuye ico kiziga bavyigana ngo biboneka ko umuhisi yapfuye ejo hahise anizwe, kuko mw'izosi ryiwe hari ibiguma abamunize baba barakoresheje ikamba canke se umugozi baca bamuta muri urwo ruzi. Ikiziga c'uwo muhisi rero kikaba cashikanwe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru aho mu Maramvya. Kubera ko mwidondoro w'uwo muhisi utashoboye kumenyekana, abatuye ikiziga basaba baba babuze uwabo kwishikira kuri ivyo bitaro kuraba ko atoba ari uwabo yoba yarabujijwe ubuzima n'aba bagizi ba nabi. Ngaho rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa. Bigazwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba politiki hagati y'akazi na muntu, imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi bitandukanye biba biriko biravugwa ijya nino mu gihugu. Ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.